Karibu muri CRB TV kuri mwebwe bakunze mukunze gukurikirana CRB TV nkuko mubimenyereye mukunze kubona iki kiganiro yuko dukunze kuba dufise ugwaruka rutandukanye tukaba dufise ibintu byinshi tugenda tuganira ku byo guhanura ugwaruka. So uyu munsi naho hariho itandukaniro naryo niri gusa no kubera ko dufise umwe wenyene ntituvuge ngo nugwaruka nkuko dusanzwe dufise ugwaruka, ariko uyu munsi dufise umwe mu tumigo wacu gusa kwizina ryiwe tuvuga ati mvuga uko nubona mwitwa Mama Forever. Hanyuma tugira tumubaze izina ryiwe, hanyuma twumve irindi zina ry'ukuri ryiwe atari izina tumutazira ngo Mama Forever. Tugira tukubaze izina ryawe witwa gute? Ni ku izina nitwa Shimirimana Faida. Okay, uyu munsi dufise byinshi dushaka kukubaza. Benshi nkunze kumva bavuga ngo Mama Forever ngo yarabuze, ngo Mama Forever ngo ntakiboneka. Ni kubera iki wumva yuko abantu bavuga ngo ntakiboneka? Ni kubera iki bavuga nk'uko? Je mu by'ukuri ndaboneka. Gusa abantu babifata kutari koko ntaboneka, ariko ndaboneka biva ukutaboneka kwanje nuko mba ndi ku kazi kenshi, sinkunda kuboneka kweri nkuko babivuga. So ku kazi rero nicyo gituma bavuga yuko ngo Mama Forever ngo ntaboneka. Bamwe abandi nabo tukumva bavuga ngo yarahindutse. Ni kubera iki bavuga ngo yarahindutse? Guhinduka sinzi igituma bavuga yuko warahindutse, ni kubera iki? Na Jessica bitakora neza. Nitaho igituma bavuga yuko warahindutse, ndibaza ni nkiriye banganje bariri inyuma yabyo bavuga ati igituma bavuga yuko nahindutse maybe no kubera ibintu ibi canke no kubera ibintu nk'ibyo. Ni kubera iki ntumenye igituma rero? Mu ncamake ibintu niba babona ko byahindutse bivanye n'imvo kanaka. Mbo bivanye hariho ibibazo byagiye bihaba hagati ya jewe n'abandi bantu, ntoyirirwa ndavuga amazina. Je mu by'ukuri narakiriye abantu bavuye ahandi hantu, maze kubakira baragira ibibazo barabasohora hanze. Bamaze kubasohora hanze ndabatora, baraza barandirira ndabatora. Wakira gute n'abantu bari bavuye muri Afrika cyane? N'abantu bari bavuye bari baje bava mu yindi state muri Kentucky. Bo bashikira ku wundi muntu ntirirwa ndavuga izina. Amaze kubakira ntibashobokana, hanyuma rero badashobokanye acara basohora, kuko simenya yuko yabasohoye canke karubeshi. Hanyuma wowe ucurabakira none wabakiriye ubona mupfana iki? Ni kubera iki wabakiriye uvuga ati reka nemere ndabakire ndabatunge mu nzu? Kwari kubera iki? Hari ico mwari mupfana? Oya, nta bucuti nabwo twari dufitaniye, ni hamwe nyine ari umutima namanye w'ikigongo w'imbabazi, kuko nabonye bari hanze basanze ku rushengero ndiko ndategura, barampamagara ngo emergency. Ndiruka hanze ndabumviriza ibibazo byabo. Bamaze kuntura ibibazo byabo ndabumviriza, ndabavuga ati manze murindire ngene nyage na se w'abana. Dufate abantu bameze gute? Nuvuga n'ugwaruka nk'abakobwa, abahungu, abagabo, ibintu nk'ibyo nk'abantu bameze gute? Yari umumama umwe n'abakobwa biwe n'abana batoya. Bamaze kuntura icyo kibazo ndakibwira umugenzi, baraza muhira basanga umugenzi muhira, baramubwira ibibazo byabo. Umugenzi avuze nta ngorane, ko ari izo ndwi zibiri nta kibazo, nimuze mwicare ngaha. None abo bantu mwacabana rero canke nk'ikibano? Oya, ntitubana. Byagenze gute none? Barabonye inzu rero ubwo barimutse baca bimuka mu nzu yabo? Barimutse bararose inzu, ariko mu gihe barose inzu haraciyemo ibintu by'ibibazo. Ibyo bibazo rero nibyo dushaka kumenya. Ibyo bibazo rero byo byaraciyemo hanini. Nshaka kuvuga ngo nka CRB TV ku bakunzi bakunda gukurikirana iki kiganiro, nibyo baba bashaka kumenya ngo batahure ibyo bibazo byo byaraciyemo kugira bumve igituma. Murakoze neza. Ibibazo byahabaye nuko ico gihe kweri sinzi ukuntu nshobora kubisobanura, kuko abantu bisi bavuga amajambo menshi. Haraciye ingorane zimwe zidakomeye, zimwe zidasanzwe, turaswana turatukana, kuko bashaka gukora ibintu jewe ntakunda, kuko twabaye amasharti mu nzu twari turimo. Turababwira ati rero iyi nzu naho muyinjiyemo
dukeneye isuku, dukeneye kira kintu gufashanya, ariko bashatse abantu bo kugira ne bo gufata inzu nabi, ariko mu mwanya nabahanura narabahereza impanuro, ariko ntibashobora kuzumva, barangaye. Harimo umwana w'umukobwa umwe yavyariye muhira, rero uwo mukobwa siniko ndamuvuga izina, yatwariye indi wawe yabyarira muhira wawe. Oya yatwariye inda kwa nyina wiwe bakiriye muri Kentucky, aravyara. Amaze gushika ino rero ndamubwira ati rero dukwiye gufashanya mu nzu, ariko abibona umenga ndiko ndadawa. Ndamuhanuye ntanyumvire, rero nyina we akaguma amushigikira, ayo mwana wanje nashobora gukora ibikorwa nico nkwiye kuvyikorera. Dufate rero wari urwaye udashobora kuba gukora ibikorwa, ukamusaba yuko ashobora kugufasha ibikorwa byo mu nzu, none nko yabyaye wumva yari kugufasha gute? Ndibaza usanga icyo gituma yo bavuga ati ndacagwaye, ndacafise umwana, so akiri muto, sifise umwanya wo kuba iyo bikora. Ndibaza usanga icyo gituma yoba atabikora. Oyaye umwana wiwe afise imyaka 5, urumva bwari ubugaba mu ncamake, kudakora, kutitaho imirimo yo mu rugo. Rero maze kumubwira uko abavyeyi biwe umuvyeyi wiwe akagomba kumushigikira, kandi barashobora kuzana amajambo yashobora kumbomoza jewe n'umugenzi wanje, bakavuga ibintu vyerekeye ngo kwerekwa, ibintu vyerekeye kwizera, yamara ngo umukenyezi ntakwiye kwambara uku. Urumva je nkumva biranshitaje kabisa, ibintu biteye isoni, ibyo ntushobora kuvugira ngaha. Urumva rero bakubwira, bashaka kukubwira uko ukeneye kwambara rero uri mu nzu iwawe, canke ni kubera iki bavuga ngo uko umukenyezi akeneye kwambara? Kandi mbese muba mwasenga hamwe mwese? Ntitwasenga hamwe gusa, umukobwa wiwe umwe niwe twakorana imirimo yo kuririmba, ariko bigeze aho urwanko ruraba hagati, hanyuma rero amajambo araba menshi. Icagiye kumbabaza kugira ngo ndakare, bamaze gusohoka iyo nzu, bamaze kuronga inzu yabo, bamaze gusohoka, nari ku kazi, basohoje gusajya batashe, ngaruce mvuye ku kazi, shitse gukontorera icomba barimo, saga kwera urya mwana w'umukobwa, pana ndamwita umugore si umukobwa, yaramaze kuvyara, yayononye ahantu nko kwirido, yamaze gusiga amapoda, ibintu nyene biteye isoni kabisa. Ndabifotora ndabimurungikira, ndarungikira pasteri, maze kubibarungikira ijibu yaje banyishuye ngo ndi beach, banyishe igituci ngo ndi beach, mama ngo ndi madafaka, yari ibintu biteye isoni. None ibyo bintu wafotoye ipicha urungikira abantu babazi canke nka pasteri kugira ngo babahanure? Ni kwari kugira babahanure canke kwari kugira ngo ubereke yuko hari ibintu bitari byiza baba bakora mu nzu iwawe? Nabibwikiye pasteri kugira ngo pasteri abibone, kuko nyine yari yavuze ngo nindabakire, nihagira ico nonekara azoza kugifixinga. Rero bimaze kugenda uko, pasteri maze kumurungikira, barambwira aho turozana umukozi abikore. Turarindira uwo mukozi, twaramubuze kuko je naciye mbabara, kuko nta kuntu nashobora kubwira umuntu ati weraba bino bintu wasize wononye, kuko n'inzu waretinze ukayivamo, uragirane nyene inzu arakontora akavuga ati hari ibintu byawe nonekaye ukabiriba. Ariko je gusa sinabarihishije, nagomye ndabereke ejo naho barogera kundi muhana baze bamenye ukuntu bifata mu nzu. Hanyuma none kubera iki wa pastor yavuze yuko ibyo bintu azotuma umuntu akabikora nk'umufundi, so uba nko mwiparitema ntiwari gushika kuri office ukababwira ati hariho ibikoresho byononekaye kugira ngo babikore? Yari mu apartment nari gushika nkabivuga ati ibi bintu byabinonekaye, ariko nagaruka ari je ndi hamahera, nari kuriha amafaranga, ariko urumva kwabaye nyine kubereka. Ariko aho bamaze kumbwira ngo gende beach, bagatuma ama voice mail menshi yo kunuka ngo ntandere umbwira ibijambo byinshi. Ibyo byabivuye kuko rero werekanye ibyo bakora mu iyo nzu, rero ndibaza bashavuye, rero bavuga batangura kugutuka rero. Byari byo naberetse, barashavura, uyu mugore ameze nabi, afise inzigo. Ndavuga ati jewe nta nzigo ushobora kubagirira, kuko twese twarafashijwe, twarabaye ku bantu. Birumvika. None hanyuma ubu naho rero ntimugiye kumwe, rero ubu bari mu nzu y'iwabo nk'uko babivuze rero? Ubu bari mu nzu y'iwabo. Hanyuma muracavugana n'abo bantu? Sinzi abo bantu baribo, ariko twashaka
kumenyesha abakurikirana ikiganiro CRB TV bamenye nimba muba mukivugana canke muba mukiri kumwe muhura mukamuvugana kuri telefone ibintu nk'uko. Oya ntituvugana ebaga nta niyambu nta n'ikintu na kimwe ntituvugana kabisa ntitubonana. So byaciye bihera rero ubu nta numwe akuvugisha bivanye n'ibyo bintu byabaye. Ya nta numwe avugisha kuko n'ikindi nacyo cambabaje nuko pasiteri yagiye kuntaramura mu rushengero atamushinga ntaye n'umwe w'ikanisa nshitseko atanumuhanuzi atanumudiyakoni ico kintu carambabaje gose kugeza yaho pasiteri ndamurungikira ama voice mail ariko se yo kumutuka na voice mail yo kumubwira ati kubera iki wantaramuye mu rushengero utamaze kurungika n'umushinga ntaye n'umwe canke ngo wewe ushike umbaze impamvu zatumye dutukana amajambo nk'ayo. Hanyuma nta na kimwe pasiteri umurungikira nk'ibyo bintu nta na kimwe yigeze akwishura ngo akwishure mu byo waramubwiye? Oya nta na kimwe yanishuye. Hanyuma ayo ma voice mail nta muntu n'ubundi woba warabirungikiye atari pasiteri gusa? Ama voice mail ya mbere nayarungikiye abantu bivanye nuko bariko baranuka kandi n'umugenzi wanje yarababaye kumva bariko abantu tubahaye indaro hanyuma bakagaruka bakaza bakanuka ibijambo biteye isoni. Naco gituma nanje naciye ndakara kuko nanje nagize isavu ryabaye rirerire urumva ndabirungikira abagenzi nyene naciye bati mu birungikira n'abandi kugira ngo bamenye ingene aba bantu bariko bagenda bifata mu ngo z'abantu kuko sije ndungu babikoreye bamaze kubigirira nk'abantu benshi aba bakiriye bose. So hariho n'ahandi hantu rero boba barabaye ibyo bintu bikaba byarabaye ko wumva yuko biba bitabaye iwawe gusa boba barabikoreye nk'abandi bantu rero tuvuge hariho nk'ahandi hantu boba barigeze kuba hanyuma bagakora nk'ibyo bagukoreye iwawe canke nk'ibyo bakubwiye? Yego barabikoze cyane gose. Hano nyene aho utuye canke n'ahandi hantu boba barabaye? Muri Kentucky aho babaye be naho nyene turi uwabakiriye bavuyeho bamututse amajambo ateye isoni nawe nyene nuko nyene yabaye umuntu yihangana ariko jewe kweri umuntu ntambuye kandi ugasinihangana. Hanyuma rero byumvikane rero ubwa mbere ubakira rero hari ahantu bakiva muri Kentucky bashikiye hanyuma rero bivanye no kubera ko muba mwarahuye nko kwikanisa hanyuma bakakubwira ingorane zabo hanyuma ukacuvuga ati ukacubakira dufate hari handi hantu rero baba ubwa mbere baca bavayo rero hanyuma bagushikira wewe bashikiri wawe rero dufate hari handi hantu baba barabaye none aho hantu hambere babaye none bumva bavanye neza? Oya ntibavanye neza bavanye batukanye kabisa birakomera kugeza naho serugo abura amahoro arabura amahoro kabisa. Ngo bimenye gute ko batabanye neza? Abarabimbariye aho bari bashikiye abo nyene nibo babikwibwiriye nyene bakubwira ati ntitwavanye neza. Yego. Hanyuma wemera gute kubera iki wemeye yuko babakoreye nk'ibyo bagukoreye kandi aribo babikwibwiriye bo nyene ku bwabo? Kuko n'igihe baje kunsaba indaro aho barara mukumbari mu kunsaba bambariye yuko abantu bari babafashe nabi bariko barabatukagura yuko babataye hanze babasohoye hanze ati imbeho iriko irakubita abana hanze. Nico gituma naciye ngira impuhwe ndagira ikigongwe ndavuga ati kuko ndi umuvyeyi navyaye sinemera abo bana ko bateseka hanze kuko ngaha muri Amerika atari umuntu w'ikigongwe nta wundi muntu ashobora kugutora kuko mu gihe nari ndabagiriye neza kuko iyo nza kureka bagahamagara polisi cyangwa nkabahamagarira polisi bari kumwaka abana kuko ntivyari vyiza. Urumva nagize imbabazi ndabashira mu nzu umwanya nabashize mu nzu ntibankoreye ibyo ndababwiye nanje kuko barambabaje kugeza naho nanje nturikisha ndavuga amajambo menshi. So bari hanze rero dufate nka homeless nyene hanze nyene basa nk'aba homeless n'ibintu bari babifise hanze? Bari bamaze kubara bafise akamodoka kamwe gatoyi bari bamaze kubishira mu igare. Warakuze neza rero none hanyuma bava rero hanze rero bakaca bagenda kwikanisa bashikira he? Simenye aho bashikira sinzi ko bashikira aho hanze cyangwa ko bashikira kuri iyo nzu y'umuntu cyangwa ko hari ahandi bagenda gutembera sinobimenya. Okay, hanyuma tuve rero kw'ibyo rero hanyuma nce tubaza rero kubijanye hariho ziriya mvuge ati ni voice mail woba warabuhereje kuri za WhatsApp ibintu nk'ibyo urabizi yuko muri Amerika canke mvuge kw'isi yose hariho WhatsApp zaramenyekanye ziri hirya no hino so ukunze kumva abantu benshi bavuga yuko babyumvishe none wumva we ubyifatamo gute
kuba waba barabyumvishe burya butumwa barabwumvishe uba warababwiye? Kweri nkuko babivuga ati harimo ibiterasoni, ego ibiterasoni birimo, ariko none se mbaze muri Bibiliya ko handitswe ngo birananteye n'isoni nyine kuvuga. Sinzi Bibiliya rero rero hari ahantu handitse ngo ukubonana umugabo n'umugore hajya ahantu haranditse, none se ko bavuga ngo ni ibiterasoni kandi abenshi bakaba babigiramo kandi ari abantu b'abakozi b'Imana. Nta kibazo nawe ugacishamo ako kantu waravuze, ntuce ku wirekure, wumva tumere nka mvuze ngo wirekure, nshatse kuvuga ngo yani ntunyegeze, ntuce mwibanga kwa kundi urabona kwa kundi uca mwibanga ugaca amarenga, wumva rishatse ngo ushire ahabona nyene uvuge nyene byumvikana kugira ngo n'abatahuye babitahure. Hari abana baba badukurikira canke abantu bakuze batumva badatahura iyo migani bashaka gutahura, ntuce ku ruhande wirekure. Omega. Ega chichiba zicho. Urofuvuga ikindi gihe. Bora abana urumva rero. Hanyuma kuri bijya ubibona gute? So dushaka kugira ngo tumenye ukuntu ubyifatamo gute, wumvishe nk'umuntu mushobora guhuramo hanze ukumva avuze murajya amajambo waba urababwiye, sinzi ko buyibuka ukumva avuze nk'ijambo rimwe ari kubagije ngire niri uragibuka uvuga gute canke ubyifatamo gute? Mu by'ukuri amaze kubivuga ndamubwira ati ivyo nibisanzwe kuko uyu munsi ni jewe jo n'uwundi, kandi ego satani burya arakoresha kandi akoresha ku bantu b'Imana. Ndiyo jewe kuva mbaho sinari bwatukane n'umuntu amajambo ageziyo, ariko byarashitse mu by'ukuri gusa abona ubwira abona barira nk'abavyumvise nkuko bariko banyitegereza bomba barira kuko ryari shavu uko haragizeyo bashira ngo kuri Facebook barafata ngo baranshira kuri Facebook baranyandika kuri Facebook. Ahanini nico catumye nanje ca ndakara kuko nsesa amajambo nkajya. Ico no basaba abantu bose baba bayumvise zirya audio no basaba imbabazi kuko ryabaye ishavu, kuko nta kuntu ushobora kwakira umuntu ukamugirira neza ukamwepesha na polisi ko bomutwara abana ariko akagaruka agukorera ikibi. Rero urumva twese twabaye abagore basa, nta muntu yatugiyemo hagati batubangurukanye, twarateranye amajambo ni nkuko muzi abakenyezi batizibira ku majambo. Ico no gisaba ko imbabazi abana ugwaruka abavyeyi bambabarire, urumva kuko si jewe narakoreshejwe. Okay, hanyuma kubijanye so dufate ahanini muganira mwariko dufate ibyo bintu hagati ibyo byari muri wewe n'uwo mukobwa canke yari wewe na nyina wiwe canke na se wiwe, n'ibintu byari bivanye gute? So dufate byari wewe n'umukobwa canke yari wewe na nyina wiwe canke yari wewe ufatanyije n'umuryango wose wari wasize hamwe? Yani yari jewe na nyina wiwe na mukobwa wo yavyariye muhira mbo. Hanyuma undi mukobwa nawe aca yitamo aca barantuka kuvyerekeye umubiri wanje. Mukibana mu nzu nyene? Oya, tutarabana mu nzu kubera uwo mukobwa umwe yaba ko ba Fideli, umukobwa umwe yarara ko ba Fideli. So mutarabana mu nzu yaciye aza aragutuka mutarabana mu nzu? Aho yantutse bamaze kwimuka, bamaze kugenda mu nzu yabo. So kubera iki none bakoze ibyo bintu? Ni kubera iki bashobora kuba bo gutuka kandi mukibana mu nzu imwe mutahujije ngo abikubwire muri mu nzu imwe, hanyuma agahengera mwimutse, hanyuma akaba ariho batangura bimutse, akaba ariho batangura kugutuka? Naje byarantangajije cyane, na mutama wanje byaramutangajije kubona kabisa ibintu nk'ibyo bikoreka. Ariko ku ruhande rw'iwanje kuva uyu munsi ndabagiriye imbabazi kuko ntibazi ico bariko barakora, kuko nejo bundi iyo umuntu aguhaye indaro reka naho naka ujyanye n'urugo yo gukorera ikosa urihangana ukaraba ariko bwocana kabiri ukagenda. Ariko mu by'ukuri nta kibi nabakoreye, kira kinani nabahaye free mu nzu kubera na jewe nagenda ku kazi nk'abapati injya mu frigo zirahari, kira kintu kirahari, murondera ibyo mujya, abana ntibararinzara. Haraho nava ku kazi nkabaza abana bariye abanyeshuri bakambira ngo bamwe bariye. Hariho n'umwana umwe yarinze asohoka mugabo wanje atamubonye yiriguye mu cyumba. W'umuhungu w'umukobwa ntiyava mu cyumba, yaguma mu cyumba. Hanyuma umugabo
hakagera nk'umunsi wose atamubonye ari mu cyumba. Yani novuga yuko kuva binjiye umugabo wanje nta n'umunsi yari bwamubona umwana, ahubwo naje naratangara nkagenda nkamusanga mu cyumba vayuze kurya, ariko byarantangaje nkavuga ati none uyu mwana yoba ariko aratinya twebwe cyane. Maybe usanga ari kubera ko yari nk'umwana muto y'imyaka 5, yoba afise nk'imyaka ingaho. Mpenda mureba uwo mwana yoba afise nk'imyaka nka 14 ni 14. Akaguma mu cyumba umunsi wose ari mu cyumba adasohoka. Ari mu cyumba adasohoka, twebwe tukagira ubwoba ati none hari ibyo tuba twamubujije. Jewe nyine nkuko ndi umuvyeyi nkagenda nkamwegera nkamubaza hari umuntu yagukoshereza inganguya. Ntimwamutera ubwoba canke ngo mumukange nka kumushobora kuvuga ati ndagukubita nukora iki n'iki, canke ngo mumureke yidagadure mu bintu byo mu nzu dufate nk'uko nka kurya abana. Urabona abana akora icyaje cyose kuri TV ibintu nk'ibyo, ntimwamuhambarira nk'ibintu nk'ibyo. Oya, yari umwana atavuga, yari umwana guma hoze kabisa. Hanyuma nta mungu bari bafise nawe. Bari bafise abahungu ariko barabaguruguru kose. Yani bari abana b'imvuruzi ariko naje nabi wanje bari mu bakina bose urumva sinofata ngo nabi we gusa bavurugana ariko nabi wanje ariko abi wanje ndabakankamira bakumva narabakankamira ati bane banje ni mureke ibintu mono nino nzu ni tura urumva ni inzu twaguze ari kurazi yuguze inzu benki kakugurira inzu sukuva ngo ni yiwawe umanzi ukarangiza bijya bintu urumva rero hanyuma mu mwanya inzu abatari iri wawe umanzi ukayifata neza imaze kubiyabona aho yo bari iri wawe wayihejeje uyifata neza nuko ari iki wawe. So hanyuma rero dufate umugabo wawe dufate nk'umugabo wawe yabifuna gute yabyifatamo gute mu gihe abonye yuko ibyo bintu bitariko biragenda neza kandi mu kubakira mwarumvikanye mukabakira nk'umugabo n'umugore hanyuma yabyifatamo gute nta kintu yavuga nk'umuntu n'umugabo avuga ati ngira mvuge ijambere niri? Oya mu by'ukuri mugabo wanje ntavuga ntakunda kuvuga avuga ariko urumva arashobora kubona ibintu akababarira mu mutima ariko ashobora gutumbera je wakambarira ati babwire bigenze kunukunuko. Okay, dusubire inyuma gato rero inyuma ku wishura nka pasiteri ukamunungikira sinzi ngo pasiteri nje mba ngaha ariko sinzi ngo ninde, so shatse kuvuga ngo dufate umwishura muri voice mail ukamurungikira, so nta respond canke mvuga ngo nta nyishu yigeze kwishura muri message canke ngo agushikire wenyine akwishure ati ibintu bimeze kunuko. Oya nta nyishu nimwe yampaye ntiyigeze ashikira. Nta nimwe yigeze agushikira yabyumvishe gusa ariko nta na kimwe yigeze agusubiza. Nta na kimwe yigeze asubiza. No mu bo babana nta numwe yigeze avuga ati reka ndamufashe papa wanje canke mfashe kanaka kumwishura ndo akwishura. Oya nta na kimwe ahubwo bagumye nyene novuga nuva wikungira ngo vyoba vyabanezereye kuko iyo umukristo wawe ahuye n'ingorane nk'izo uramwegera. Ntivyabanejereje. So usanga icyo gituma rero batarakwishura rero. Sinzi sindabimenya. None nkaho ibintu bitakunejereje nk'ibintu bitakunejereje ufate mugenzi wawe yakoze canke umuntu mubana bitakunejereje ugenda mu mwishura umubwire ati urabona ibintu bimeze kunuko ngo umwishure. Ari nk'umuntu uvuga ati ufite impanuro uramwegera ukamubwira ati mwana wa mama bije bintu naho wabikoze kweri wari kubigenza uko ukamuha impanuro hanyuma ukamushikira ukamubwira. Hanyuma tubibona gute rero kuba atarakwishuye ukaba dufate nk'akarorero ukaba waramwandikiye nka voice mail dufate nk'itwara nk'iminota 2 cyangwa 3 4 5 ariko ukabona atana kimwe yakwishuye kandi waratwaye umwanya wose wo kuvuga ukamwishura ukamubwira ibintu nk'ibyo ukabona atana kimwe akwishuye waciye ubyifatamo gute? Jewe kweli navyifashemo nabi kuko naciye mbona ati uyu si pasiteri kuko kuva dukura twebwe abakozi b'Imana wagize umukristo wawe akagira ingorane mu ishengero uramwegera waramwegera ukavuga ati mukamwicarika mukabumviriza impande zose zibiri ariko nyene nta kintu na kimwe yigeze akora. None se je naciye mvuga ati none uyu n'umupasiteri nyabaki biboneke yuko niba abapasiteri bo kwironderera ifaranga gusa urumva niba abapasiteri bo kwirongerera ifaranga no kwironderera abakristo urumva kandi ikindi naco kimbabaza nakuntu ashobora gufata abantu
bavuye ahariho hose ugapfa kubashira mu rushengero utamaze kubakurikirana urabe imyifato yabo ingene imeze urabe naho bavuye uperereza ati aba bantu bishoka n'abakira mu rushengero. So dufate ndibaza usanga ari nka kwa kundi urabona umuntu w'umupasiteri atorwa ari wese yakirwa ari wese kubera ko avuga ati ubutumwa mvuga wenyene nimwe mushikira azohinduka. So dubifate yere yuko yoba avuga ati bazohinduka atora we arashaka abatumirwa gusa rero gusa ivyo vyonashika. N'ikindi naco cambabaje nuko uwo twatukanye tukishurana amajambo twaririmba mu ikwayi imwe jewe agataramura jewe arakini nyene akamugumiza mu ikwayi. Ico kintu je carambabaje. None se wowe uri pasiteri nyabaki urumva uri pasiteri nyabaki ushobora abaririmbyi bawe babiri baratukanye kandi batukanye vya bishego nta numwe yagumya ahoze urumva bose bayishuranye vya bishego. None wari wocu ufata umuntu umwe ukamutaramura uwundi nawe ukamureka abandanye akora ibikorwa wari uwo ntiwumva ko uriyokorera ko amakara y'umuriro ari nkawe rero wumva yuko ubonye nk'abantu rero babiri bariko baratukana ibintu by'ibishego mu gihe bari mu ikanisa canke bari mu ikwayi imwe ubona nkawe ushobora nko kubafata gute? jewe ari ku ruhande rw'iwanje ari nk'abaririmbyi bari hamwe mu ikwaya bariko baratukana baswanye kabisa bigakomera ndabajamo hagati ndamuhamagara uriya uyu nkamuhamagara nkamushira hagati nkabashira hagati nkabumviriza uyu akavuga ivyiwe uyundi akavuga ivyiwe hanyuma nkabahanira hamwe. So ibyo birumvikana. Dufate rero we washaka yuko bamuhagarika nawe bakabahagarika muri kisi bakabahagarika hanyuma kugeza yuko iyaho ibyo bibazo muri ko murapfa biheze rero. Yego none kutegera pasiteri ngo uvuga ati pasiteri ibintu bimeze nk'uko tugerageze uduhanure mu bintu nk'ibyo waramwegereye mu pasiteri ngo umubwire ibintu nk'uko? naramubariye ariko ntacyo yabibonyemwo ahubwo yabandanije nyine avuga amajambo ngo ashaka ngo wanyongera ikindi gihano. Kubera ibyo nyene wavuze nibyo byaca bituma yuko akongera ikindi gihano. Yego ahubwo je naratangaye navuze mbega se umwana w'umuntu wari ushobora kumpereza ibihano utari Imana yandemye kuko uhoraho niwe azoducira urubanza. None ibyo bihano byari nk'ibiki? Sinobimenya ibyo bihano yavuga ngo kumva mpane. Kuba ko ari kuguhagarika rero mu ikanisa cyangwa kuguhagarika mu buririmbyi nk'umuririmbyi. Urumva yampagaritse mu buririmbyi yampagarika ni mu rushengero. Guhagarika nta misi baguhaye uko ingana ushobora gusubirayo. Jewe mu by'ukuri nta kintu na kimwe menya kandi pasiteri nta kintu na kimwe yambariye. Urumva ndiko ngena ndabibwirwa n'abishengero ngo bambwiye ngo nzogaruka ngo mu kwezi kwa kane mu wundi mwaka. Usanga n'abantu babesha, so ukeneye kwishikira rero ukamwibariza yuko ibyo numva nibyo baramuhagaritse nibyo kubera ko usanga n'abantu babesha yuko batanaguhagaritse. Oya ntibabesha kuko n'igihe yari paravuga abitangaza mu ikanisa abagenzi barabirikozi mu isimu baragize rekodi hanyuma rero barandungikira aho nari ku kazi. None barikodinze ibintu yari karavuga mu ikanisa gusomera yuko yaguhagaritse canke nibyo yanditse canke yarungitse voice mail yababwira yuko bagushikiriza yuko yamaze kuguhagarika? Nivyo ariko aravugira mu rushengero ryuzuye ikanisa ryuzuye. Nawe turabyemera rero ati bampagaritse ko icyo utigereyeyo nyene umwigerereyo ati ya nakugirira amaso ku maso unyibwire jewe nyene kuganje. Je mu by'ukuri Jesse nshobora kugendayo aho ngo ndamubaze ibiki kuko nyene ngo ni pasiteri kuko mu mwanya uri pasiteri utegerezwa gushikira umukristo wawe na haja yo umukristo yirirwa arazi wawe urumva mbo ikindi naco narabirece nyine ariko mu by'ukuri mvugishije ukuri Jesse ngiri mu gashengero nagiye ahandi naragiye niho mpandagenda gusenga. So bari bagwaye igihe kingana gute yuko ushobora gusubira mu ikanisa canke? Urumva ni mu mwaka wose. So rero wabonye yuko utokwihanganira kubera gitorinda uwo mwaka ngo uhere hanyuma usubire mu iyo kanisa mu bikorwa by'iwawe uwo wari ufise mu iyo kanisa? Oya ntibishoboka kuko ndi umuntu nkunda kuririmba ndi umuntu yani ndiriwe nimuhira ni ku kazi bampanze ngo nze gukora kuwa Mungu ndababara cyane. Urumva rero excuse me urumva rero nico gituma je ntoshobora kuguma
kwicara utabikora ntariko ndaririmba canke ntaco ndiko ndakora urumva birambabaza urumva naragenda vyitura abandi bakozi b'Imana ndababwira ukuntu ingorane zimeze n'ukuntu pasiteri yabigenjeje bavuze ati ahubwo yarakwiye kuza kugusaba imbabazi kuko yakoze amakosa akomeye ntiyari kugukorera ibintu nk'ibyo abantu babibwiye niko bavuze abakozi b'Imana nyene ndiko ndabegera ndababwira nkeneye kubandanya igikorwa canje bavuze ati nta ngorane bandanye usenga kuko nabo nyene yarakosheje hanyuma abantu wa iryo rindi kanisa bavuye mu iryo ucugenda mu rindi bivanye no kubera ko baba baraguhagaritse bagaguha umwaka wose ucuvuga ati ntushobora kwicara uturiko urasenga reka ugende mu rindi kanisa iryo rindi kanisa waribwiwe nande ninde yaciye akubwira ati hari irindi kanisa rero aha ushobora kugenda ahandi hantu baciye bakwakira gute babyifashemo gute kandi bazi yuko ahandi naho wavuye baguhagaritse umwaka wose so babyifashemo gute mu by'ukuri baramanjize barapiga ipererezi barareba ati kweri ego umuntu yarakosheje ariko bamuciye mu buryo butari bwo bamuhagarikije mu buryo butari bwo kuko ntibari kumuhagarika bene uko hatamushinga naye yamushikiriye baciye basangana ibintu aho noba nari mu ikosa byaciye biboneka yuko ndi mu karenganye kuko pasiteri waciye ikosa ari mu gwako bari kumanza bagahamagara abajenama abadiyakonikazi bakanyegera ariko yagiye kuntaramura mu buryo butari bwo nta muntu n'umwe yashikiriye ariko urumva baca bavuga ati bandanya n'ibikorwa ariko buririmbyi sindaririmba mpaka jewe nizo nzamura so rero urumva barakwakiriye mu ikanisa nk'umwenyeji nyene w'ikanisa ariko mu buririmbyi nibwo ni wewe ni ukeneye kuyiha intuzenyi yuko witeguye kuririmba n'abandi rero nije nkwiye kuzorondera umwanya kuko umwanya n'unkundira wo gutegura indirimbo umwanya nturaboneka kuko ndakora mu misi yaho bategura ariko ndacabitwara buke buke sishoboka niruka ngiye mu buririmbyi hanyuma rero aho wumva yuko bashoboye bavuze ati bumvishe yuko wagiye mu yindi kanisa kandi uwo mupasiteri wa mbere akumva yuko yaguhagaritse hanyuma ukaca ugenda mu yindi kanisa ubona naramuka bimenye wumva ari nk'ibiki bishobora kuba ntibishobora kuba kuko ntashobora kuva mu ishengero yo bagiye gutera induru mu yindi shengero ntibishoboka nabo bashafitiye urumva rero kwanza nta n'inzira afise yo kugenda ngo agiye kurwana n'abariya ntabo bashaburiye kugorane kuko nkubaguhamagaye nawe akakubwira ati ibyo ndiko ndumva nibyo ushobora kubimwemerera nyine ukamubwira ati nibyo nagiye ahandi hantu yego ndabimubwiza ukuri ati yego jewe nagiye ahandi hantu kuko ni telefone yanjye yaramaze kublokinga na mukozi w'Imana ushobora kublokinga umukristo wawe ushobora kumblokinga muhuye naho ntukuye mu kwikanisa canke mugiye kwisoko uwo bigenza gute umuramutsa canke uvuga ati we ntangurane mu by'ukuri ku ruhande rw'iwanje kweri je mvugisha ukuri duhuye akandamutsa ndamuramutsa ariko je sinomuramutsa we ni mutangura ngo oya singeza aho nakubwiza ukuri hanyuma mu bantu mwasengana hamwe canke mwaririmbana hamwe muri bo muravugana nta ngorane baga turavugana cyane kuko ntacyo dupfa na bene nta na kimwe baza ngo bakubwira ati ushobora kugaruka wongere wiyunge natwe ibintu ego benshi barabisaba cyane gutwara gutakaje kuko wowe twari tugufise mu ikanisa ndavuga ati kweri mumbabarire ego ndumva mwana ntakaje kuko ntivyavuye kuri je byavuye ku murongozi wanyu w'ishengero hanyuma muri abo bakobwa dufate dusubire inyuma kandi muri abo bakobwa bwa mbere muri abo bakobwa mwapfa ibyo bintu mwapfa bagutuka so pasiteri nimba yarumvishe yuko bageraho bakagutuka muri abo bakobwa nta n'umwe yigeze ahagarika mu ikanisa ngavuga ati nabo ngira ndabahagarike kubera ko bose hamwe aya makosa bayakora hamwe bose sinshobora guhagarika ujya ngo ndeka abandi nabo kandi bose bari mu makosa amwe mu by'ukuri ntiyigeze abahagarika gusa umurongozi umwe w'ikwaya y'ugwaruka niwe yamuhagarikije mu kwaya y'ugwaruka ariko pasiteri yarabihagazemo arashavura wari mushobora kumuhagarika uyu mugoroba kuko umurongozi w'ikwaya y'ugwaruka yavuze ati ni lazima tumutaramure kuko na nyine yarishuranye ibijambo by'ibishego pasiteri aravuga ati ngo ivyo ni byanyu ivyo ni byanyu gwaruka jewe ntagire na kimumbarira kucereke uwo mukobwa wayi umutaramura umva pasiteri ntiyashaka yuko uwo mukobwa bashobora kumuhagarika ntiyashaka ko bamuhagarika kandi na nyene yakoze amakosa yanyishuye ibitera soni so nawe rero uwo mukobwa aracari mu ikwaya nta ngorane ntarahagarikwa aracyabandanya kama kawaida none wumva baba bakuboneye rero kuba baraguhagaritse
we bakamwihorera agakomeza abandanya kandi nawe yaragututse ibintu by'ibiterasoni. Baramboneye mu by'ukuri, baramboneye kuko mu mategeko y'ishengero bari kuduhagarika twese bakadutaramura. Numva ngo n'ibikorwa birabandanya, aguma abandanya aririmba. Okay, hanyuma rero okay, hari reka tubanza tubyihorere ibyo nyene twako turavuga, hanyuma tuje twigira mu bindi bisanzwe nabyo. Tugende mu bindi bisanzwe. So nk'ugwaruka mu bakurikirana CRB TV, hariho abakunzi bakunze gukurikirana iki kiganiro bashaka kumenya kuri byinshi bigiye bitandukanye bigenda bica mu bantu benshi bagenda bavuga ngo ibintu bimeze nk'uko Mama Forever ameze nk'uko yavuye mu kanisa ajya mu rindi. So ubabwire ijambo rya nyuma, ubabwire ati nimuturiye ndahana hameze nk'uko. So ijambo rya nyuma ryonyene wumva ushobora kubabwira ubutumwa. Jecho nobabwira abantu baba bumvise ziriya audio ati Mama Forever ari kwa kundi nyene nawe mutima wiwe mwiza urumva kandi ari happy, ameze neza n'umuryango wiwe ari sawa kabisa, urumva nta ngorane n'imwe hari, nta nkurikizi. Turindire gusa ibizokurikira, turindire igihe Imana izoziriza kuducira urubanza, nico kintu turindiriye. Nimba nanje mu ijuru nzojayo nukubishimira ihoraho, nimba nanje simenye Imana yanteguriye nzoja naho nyine. Gusa ico nobabwira bagumye umutima hamwe, igikorwa kirabandanya. Uburirimbyi bwo burabandanya, ni muhira ndakubita mu indirimbo mu TV nkaririmba nkanezerwa, urumva. Hanyuma ibintu byo kuvuga ngo bya pasteri biki yiyumva amahoro nanje niyumva yandi, Jesse ngiri mu rushengero rwiwe, ubu nagiye kwakirwa mu rundi rushengero, nina byiyumvamo kubandanya ibikorwa byanje nzogenda bazonyakira kuko bene barafise ubutaratibu bwo kugira no kukwakira kugira ngo ubu muririmbyi kandi rero nzogenda nishiki bambwira ati harageze igihe cyo kuririmba banyakire mu rushengero kama kawaida nzobandanya ibikorwa biyumva amahoro. Okay, urakoze. Hanyuma ku butumwa bugiye butandukanye bw'ayandi makanisa ukunze kumva agenda asambuka ku buryo bugiye butandukanye, nkuko nyene ukumva ngo bamwe ngo biva ku pasteri, ngabandi ngo biva ngo ku bantu babo mu ikanisa nyene. Ubibona gute wo babwira nk'ibiki dufatse nk'amakanisa uba wumva hirya no hino? Turumva abakayirendi, turumva Kentucky, turumva ibintu byinshi bigenda bitandukanye mu makanisa bagenda bavuga. Ushobora nko kubabwira nk'ibiki we hari na kimwe uba warigeze kumva nko ku ikanisa yo muri akayirendi ibintu nk'ibyo? Kweri ikanisa yo muri akayirendi sindabizi cyane, gusa ico nobahanura nuko boshira hamwe mu ngorane zose bagiye bagira bahura nazo. Nukuri Imana ibaje imbere, igikorwa ntigihagarare, babandanye uburirimbyi bubandanye, ibikorwa by'Imana bibandanye, nibacika intege. Naho kujya kibazo cabaye kujya mukozi w'Imana kuko siwe ni Satani yamukoresheje, kuko Satani aho tugenda hose tuba turi kumwe. Gusa biha umutima babandanye ibikorwa ntibacika intege. Mboko yandi mashengero nayo nobabwira ati bagira ubumwe, bagira urukundo, bareke kubaguana, bareke amacakubiri. Kuko umaze kuzana amacakubiri mu rushengero, urushengero buri kurayibomora. Cyane cyane nk'umukozi w'Imana kuzana amacakubiri mu bishengero, niho buri kurisamburira wenyene. Kuko uburi kuratakaza intama, wayo urazimiza intama, ari wowe zisize ku murongo. Okay, murakoze kuri mwebwe mukurikirana ikiganiro cya CRB TV. Mwari kumwe nanje, mukaba mwari kumwe na Mama Forever. Reka tubyihorere ibyo gusa, twariko tuari karagaciyemo gusa. Hari utundi tugambo nka dutatu twonyene gusa twashaka tubaze. Iyo dukoze ikiganiro nk'iki dufise ibintu byinshi bigiye bitandukanye tugenda tukavuga utugambo dutatu twonyene. Turaza kugaruka mu kindi gice cya gatatu kigaruka. Hakika harusi ni furaha kwa wapenda nao na mapenzi yao matamu. Mungu
ndoa, wameamua kuwa kitu kimoja. Mungu Baba wabariki. Kama Kristo anavyopenda kanisa, ndivyo mume umpende mke wako. Mke apigwe kama kumbi, bala tulizwa na maneno matamu. Kama Kristo anavyopenda kanisa, ndivyo mume mpende mke wako. Mke apigwe kama kumbi, bala tulizwa na maneno matamu. Harusi ni ya furaha, kwa ndugu zetu wamefunga ndoa, wameamua kuwa kitu kimoja. Mungu Baba wabariki. Harusi ni ya furaha, kwa ndugu zetu wamefunga ndoa, wameamua kuwa kitu kimoja. Mungu Baba wabariki. Atafurahi na Mungu naye atawabariki. Nawe mke mtii mume wako, mpe heshima na kila kitu, na mume naye atafurahi na Mungu naye atawabariki. Harusi ni ya furaha, kwa ndugu zetu wamefunga ndoa, wameamua kuwa kitu kimoja. Mungu Baba wabariki. Harusi ni ya furaha, kwa ndugu zetu wamefunga ndoa, wameamua kuwa kitu kimoja. Mungu Baba wabariki. Wape amani. Mungu Baba wabariki. Wameamua. Mungu Baba wabariki. Mwebwe bakunzi mukurikirana CRB TV, mukomeze mudukurikirane gusa mwumvirize hari ukuntu abyumva n'ukuntu nawe ubyumva, mwumve yuko hari itandukaniro ryawe hagati nawe. So hari jambo rimwe ryonyine ngira nkubaze, rimwe ryonyine mu kibazo mu rurimi rw'ikirundi. So ijambe uri tayari? Ndi tayari. So sibijya twavuga ibindi bisanzwe urumva. So hari rivuga ngo ahabuze amasaka bahitwa gute? Bahitwa gute? Ahabuze amasaka bahita gute? Wari uwo mugani ntawo nzi kwe. Ntugerageza ngo uvuge ngo byaba bimeze nk'uko. Ahabuze amasaka bahita gute? Bahita gute? Urumva aya je kweri ahabuze amasaka bahita habameze gute? Bahita gute? Urumva hatari amasaka, urumva haba atakintu na kimwe gihari. Numbaze gusa muri mwebwe mukurikirana CRB TV murashobora kuraba kuri screen, harashobora kuba hariho inyishu yonyene hanyuma mugakurikirana. Hanyuma icya kabiri naco kiravuga cuti urayari guca kabiri. Mbaza nimba ndakironkera inyishu ndacishura, ndakironkera inyishu basi. Isa nk'ico nyene. Kivuga nk'ico nyene.
kivuga ngo ahabuze itabi bahita gute? Ahabuze itabi bahita gute? Bahita yuko tatabi rihari. Nigirage ni jambo rimwe ryonyine. Aya kweli oya. Waje mu migari kweli. Usize mu migari kweli ngaho ufashe. Okay. Muri mwebwe mukurikirana CRBTV inyishu yaba iri ngaho imbere gusa. Hanyuma hariho ikindi cyanyuma cyonyine reka nongezeho ikindi byonyine gusa. Ikindi nacyo kiroroshe ndibaza icyo bagitoba. Okay, bavuga ngo amaronko menshi aziba amatwi. Bashatse kuvuga gute? Amaronko menshi azivya amatwi. Urumva ni nko kuvuga yuko ni nko kuvuga kinangoye kwera amaronko menshi azivya amatwi. Urumva ni nko kuvuga ntuhige byinshi cyangwa ngo nturondere byinshi ahubwo urondere bike byingira akamaro. Je niko ndumva nabanda bidahura. Numbaze nanjye nabyumzi. So mwakurikirana nibaza babitahuye. Ufise ukuntu byumva afise nabo ukuntu abyumva. Ijambo ryanyuma ryonyene, ikibazo cyanyuma cyonyene tuce duheza. Hariyo okay, reka ndakubaze ibitandukanye byonyene gusa atari ibyo by'imigani gusa. So uramutse wumvishe yuko bavuze nkawe ufise nyiko wawe. Ni jambo twakunze kubaza ugwaruka ariko bakaba bafise ukuntu ngene bagiye batwishura. So tugira twabaze nkawe ukuze kumve ukunge. Wowe ufise nk'umubyeyi wawe ukumva haje nk'umuntu munzi wawe avuze afise inkoho avuze ati aje kubica ashaka mwumwe gusa. Wowe na nyoko wawe wovuga ati hice hapfe muntu. Ewe hopfa jewe. Kubera icyo uvuga yuko hopfa wewe? Je gituma mvuga yuko hopfa jewe kwe ni mama yambyaye. Burya amaraso y'umuvyeyi aragukora. Urumva ni nka kujya bavuga ngo gutanga nyoko ugaza kwica nyoko wawe zuruye amaronko kuko urashobora kumwica nta nyungu ni mugende uronse kuko umuvyeyi niwe aba yarakugoweko aba yarakubaba waramubabaje. Rero je ku ruhande rw'iwanje hopfa jewe. Sawa rero hanyuma ikindi cyanyuma naco kandi hari ijambo rimwe bavuga ngo okay bavuga ngo baramutse baje nk'iryo nyene birasa. So umugabo wawe nawe bakuye mu mwe gusa. So nibibazo dukunze kubaza ugwaruka bakishura ugutandukanye dushatse kubaze. So nabandi bakuze mubo tuzadutumira tuzatubabaza mwibibazo twumve yuko bashobora kwishura ugwaruka rudukurikirana bumve inyinshi yuko bavuze yuko ariyo canke yuko muhujije canke bumve ukuntu bashobora kwitwara mu gihe icyo kibazo kiramutse kibashikiye. So nk'umugabo wawe nawe bakavuga ati dushaka mwumwe gusa. Ubu havuyeho nyoko wawe n'umugabo wawe nawe cyangwa umukunzi wawe nawe bakure mwumwe apfe. Haje nk'umuntu uvuze ati nje gukura mwumwe gusa sinshaka mwese shaka mwumwe wotora ndavuga ati hapende. Urande kwanje kweli bavuze umugabo wowe n'umugabo tushaka twice mu muntu cyangwa umukunzi wawe ariho wese. None mu gihe baba bambajije uko babajije jewe cyangwa babajije umuntu w'umugabo gawe barashobora kugucumbukira ntibabajije umugabo baje bashikiriye wewe n'umugore wewe n'umugabo wawe dushaka mwumwe gusa. Niba uje umugabo wawe sawa niba witanga wowe ni sawa. So dushaka mwumwe wewe je ku ruhande rw'iwanje kweli wowe ica umugabo kubera iki wowe kwica umugabo ni witange nkuko witanze kuri nyoko wawe. Igituma mvuga yuko boyica umugabo kuko tuba dufise abana cyane cyane abana nabawe umugore. Urumva yego nabana b'umugabo ariko ukuntu wowe ubufata bajya abana wowe nka nyina wiwe siko umugabo yobafata. So rero wewe uvuga ati umugabo abe yego niba icyo kibazo kweli nukuri tureka ibintu byo gutwenga kirakomeye ariko hamwe kwica umugabo birababaje. Aha ni naho ngo bice jewe wowe ucusigava none abana banje batorerwa nane mbo niba yica umugabo reka ndagisobanure. Niba yica umugabo wowe ugasigara mbega wa mugabo ninda to side y'aba abana. Urumva yego naho mvuze ngo bica umugabo so twavuze nk'uko rero twabajije ni kubijyanye n'urukundo dufate tuvuze urukundo wo mufitiye canke mufitanye hagati mwese. So
ahanini we uriyumva ngo iwawe kabisa wiyumve ati urukundo namufitiye urunuru sindaba abana dufitanye cyangwa ngo ndabe ibyo twubatse ibintu dutunze uraba urukundo gusa so ukwemera nyine ati nirazima we agende oya no bavuze hatore mu umwe je cyane namubwira ujye umuntu atwice twese ntashaka mwese agomba wenyine ya kubera mba nkunda umugabo urukundo ndamukunda uko oh my god cyo kintu kira icyo cyihorere kwera umenga bamwishe kandi ndamukundana n'uwo wundi no muronka he kurande rw'iwanje bice jewe basi bice jewe yaho nokora amaraso y'ujya muntu no mureka akazicwa n'abandi ariko jewe bakica jewe ariko uravye imitungo ukarabati twabyaye abana bangana uku nuku dufise imitungo ingana uku nuku so ushobora kuvuga ati bica umugabo oya utaravye urukundo ari nk'imitungo dufitanye kubera ubwa mbere wavuze yuko urumva bivanye n'ikibazo ukuntu wari wakizanye nicyo gitwana navuze ati boyica umugabo nanje nkaca ndabisobanura ati kubera abana biki ariko mu nyuma uvuga ngo tureke kuraba iby'abana niki mu rukundo gusa urumva no yemera nkitanga jewe ariko kuvyerekeye ku imitungo imari iki nahene birakomeye so turabye mu bintu by'urukundo rero mu bintu by'urukundo buvuga ati wewe witanga no kwitanga kuko no bani ni jewe nyine mvuga ati ni munyice ariko sinkora amaraso y'ujya mu okay hanyuma ijambo rya nyuma naryo kandi riravuga ati baramutse bumvishe yuko Imana ikubwiye ati ufise umunsi umwe gusa upfe umunsi umwe gusa ejo n'umunsi wa nyuma uzoba wapfuye tugahe umunsi umwe gusa w'uyu munsi ukore uko ubigenza kose hanyuma ejo uzoba wapfuye n'igiki wokora kugira ejo uzopfe uri sawa yewe ndi umwana w'umuntu kandi nambaye umubiri umuntu birashobora kubuko ariko urashobora kuvuga ati okay reka ninyegeza ahantu ati nze gupfa nigire mu ijoro suko ariko mwakijya cumba urimo bakumenyesheje ufise umunsi wejo gusa uca wiri gusenga uhere mu gitondo umunsi wejo n'umunsi wa nyuma uhere mu gitondo ukora uko ubigenza nimba ujya byinshi nimba wiyica nimba uri bugire iki nimba uri bugikata amaguru ibyo ukuri bugenze gusa hanyuma umunsi wawe uhere ejo yuko upfa oya jewe nta kindi kintu nkora ahubwo cafukama nkasenga niriga umunsi wose ndiko ndasenga kuko mba namaze kubwirwa ndasenga nkirirwa mu cyumba ngira ngo yani ndavuga ntihagire n'uwunyegera hondi nkirirwa nkasenga ejo naho ninapfa nkapfira muri Yesu nta kindi kintu naco wari gusenga gusa no gusenga gusa none ntumva ko bakugabishije usezerana n'abagenzi cyangwa umugabo cyangwa abana oya ntabyo hari igihe usezera ukadusanga bakubwiye ayandi yo kuca agutesha umutima bakubwiye ukora ibyo ushaka byose nyine none niwo basezera ukabwira ati nje harageze umunsi wanje wo gupfa ndazi ibyo ntabyo bizigera bibaho ni ibintu nyine abantu bagenda babaza gusa so urumva ndo basezera nkabavuga ati jewe kweri nabwiwe yuko ejo mpfa rero bayi jewe umunsi wanje urageze n'uwo okay murakoze mwebwe mu bakunzi bakurikirana CRB TV hari byinshi twagiye tuganira bigiye bitandukanye ibyo mwumvishe hari ukuntu byumva hari n'ukuntu nawe abyumva hari n'ukuntu nanje nabyumva so ntujajinge canke ngo ugire ukuntu ubivuze ukuntu gutandukanye nkuko tutabivuze nawe barashobora kugushikira bakakubaza ikibazo baguturumbukiye utamenya ngo umuntu avuye akakubaza akabazo koroshe gusa kakakunanira kwishura so nawe ushaka yuko wishura ibyo bibazo urashobora gushika umunsi n'umunsi canke ugashobora guhura n'umuntu akubaza akabazo koroshe waruzi yuko koroshe kandi nawe uzi mu mutwe kubera ko arakantu koroshe kandi kakakunanira so ufise ukuntu wabyumvishe wakoze ukuntu wabyumvishe mugwaruka rukunda gukurikirana CRB TV mwakoze namwe muko murafungura mukomeze muryoherwa no ku gasoda kanyu mukomeze muryoherwe ni ku munsi wa gatanu tukazongera ku munsi wa gatandatu naho butaha kandi nawe wakoze ko waje ugatumwanya wawe ukaza ukicara n'abakunzi ba CRB TV tuzongera naho butaha murakoze naho urakoze urakoze